Haleluya. Mwaramutse neza. Imana ihabwe icyubahiro ko tugiye kuganira ku majambo y'Imana. Ijambo tugiye kuganira ko rivuga ngo igikorwa cy'ubuherezi ku mukristo. Igikorwa cy'ubuherezi ku mukristo canke l'œuvre sacerdotale du chrétien. Igikorwa cy'umuherezi ku mukristo. Turagara ku majambo ari mu cete cya kabiri Pawulo cya mbere Petero yanditse mu gice cya kabiri cyaho uhere ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 12. Icete cya mbere cya Petero igice cyaho cya kabiri uhereye ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 12. Haleluya. Turi kumwe abantu b'Imana. Okay, haravuga ngo mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu. Mugire ibango ry'ubuherezi ryera ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya majambo ngo raba ndashira Siyoni ibuye rigumya imfuruka ryatoranijwe riri n'igiciro kandi ugizera ntazomaramazwa. Nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe icyo giciro, ariko kubanka kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. Nibuye ritsitaza n'urutare rugwisha. Kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira kandi nico bashiriweho. Ariko mweho mu bwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'yabahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo ugizente utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ngo ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kuvyo bavuga nabi nk'inkozi z'ibibi bize ibikorwa byanyu vyiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi Imana ibagendeye. Haleluya. Amajambo ari agize icyo kigwa naza ko tuyamenyereye tuvuze ngo ikwa cy'ubuherezi ku mukristo n'amajambo tumenyereye cyane cyane ngaha iwacu mu baporoti. Ariko n'amajambo usanga adashoka caronka insiguro kubera yaje ava mu zindimi, ariko iyo tuvuze ubuherezi tukavuga umukristo nibitujya turagenda rutahura muri kino kigwa. Haleluya. Mbere ku murongo wa 5 hari ibintu bavuga ngo mwubakwe nk'amabuye afise iki? Afise ubugingo. Naho numenga afise ikibazo, kuko amabuye ntibayubaka barayubakisha, sivyo? Ibindi bavuze ngo namabuye kandi afise ubugingo, ariko murazi ko ibyo ridahema, ntirijya, ntirifungura, ntiyigira rinakura. Ibi navyo nashaka kuba bise cyo bigenda biratubwira mu nyuma. Imana yabwe icyubahiro. Ikindi bavuze bashavuga ngo aye mabuye mwe muce mucika ngo namwebwe inzu zishaka gutangirwamwo ibimazi. Ariko umuntu mbona ari umuntu, simbona umuntu asakagwa canke bagenda bashira ko amatafari canke amabuye ngo acika inzu. Ni imvugo burya Imana kugira ngo yihishure umwana w'umuntu kuvaho umuntu atakariye mu cyaha mu itongo rya Eden. Imana yarondeye ibicapo ishogenda iracamo kugira ngo umuntu agire ahantu ayitahura, ashobora gutahura imvugo y'Imana hamaze atahura n'Imana ico imushakako. Nje tumara amajambo amgendera akoresha mugabo bisaka umuntu agenda mu bindi bice bya biragira ngo dutahure ico Imana iko iratubwira. Imana ishimwe. Iyo tuvuze ijambo ubuherezi ni ijambo cyangwa n'igikorwa cyitwa ko ari cyambere Imana yaciyemo kugira ngo ishobore kwishurira umwana w'umuntu igombe kumugarukana kuri yo. Kubera iyo tuvuga mu itongo rya Eden ngo harabaye icyaha, umenga ni gucumura bisanzwe mwe tubona umuntu akubisunda akaca yitahira ukamenga birangira ngaho. Ariko iyo tubonye ngo Adamu na Eva baracumuye na n'Imana baratandukana, Imana iratahura ingene vyagutse cyane. Kubera iki? Guva ku Mana ukayivaka ari umuremyi wawe,
ariyo yakuremye ikaguha ubugingo, ikagushyiramo mpemu wayo, ikaguha icyo ujejwe hano ku isi, ukaca uhindukira utasaza ukiri wa wundi, ukaca uhindukira uwundi mwami bita Satani, ku Mana yo byarayibabaje cyane gose. Kandi ibyo bisigura ko haje ubwansi hagati y'umuntu n'Imana, bisigura ko haje no gutakara ku mwana w'umuntu, kubera umuntu acyasigaye abaho ubuzima Imana itanezererewe. Imana yavuga ati none abantu ni gute nzosubira kuba muri bo, ni gute nzosubira kubashira mu vyumviro vyabo kubaho ubuzima buryohera je buhoraho, ni gute nzogenda mu vyumviro vyabo, nkagenda mu ntumbero zabo zo kubaho, nkagenda mu kuntu batahura, vyogenda gute? Imana ihitamwo ijambo ubuherezi. Ubwo buherezi ibushira mu isana rya mbere twita irya kera, mu nyuma haraje irindi mpava ndarivugako. Ubwo buherezi Imana yacibushiraho, mugabo ibanza ibuha umugwi kanaka, kugira ngo uwo mugwi kanaka uce userukira abandi bantu bose. Ubwo buherezi bwaca bukorerwa mu cyo twita tabernacle, canke ndetse ihema ry'ibonaniro. Imana ishimwe. Nagomba duce gato mu kete ryandika Abaheburayo igice c'9, dusome imirongo 4 ya mbere gusa. Ubundi ico gice kivuga ibintu byinshi, ni igitabo kiryoshe cyo gusoma, gishobora gutahuza nyene ingene Imana yagiye yubaka ikowa c'ubuherezi. Turabe icyo gikorwa nyene cyari cyubatse muri make. Were ku murongo wa mbere cyangwa ku murongo w'9 haravuga ngo, Abaheburayo igice c'9 umurongo wa mbere haravuga ngo, nuko isezerano rya mbere naryo ryarimo ibirongora ivy'ubuherezi rifise ahera ariko ho muri iyi si. Imana ishimwe. Umurongo wa kabiri ngo, kuko hari hema ryiteguwe, mu ryo hino harimo igiterekwako amatara n'ameza n'imitsima y'ibiterekwako yama kuri yo, iryo ryitwa ahera. Umurongo wa gatatu havuga ngo, kandi hirya y'igihuzu cya kabiri gikinze hari hema ryitwa ahera cyane. Kane, harimo igicaniro cyo kosereza ko imibavu cyakozwe mu izahabu, harimo n'isanduku y'isezerano yometswe ko izahabu impande zose, iri mu rwavya rw'inzahabu rurimwo manu, irimwo na ya nkoni ya Aroni yashurika, na vya bisate vy'amabuye vyanditse ko isezerano. Imana ihabwe icyubahiro. Twishire mu kibanza cy'Imana ishavuriye ubwoko bwayo, twishire mu kibanza cy'Imana yitegereza abo yaremye igasanga bari kure yayo, twishire mu kibanza cy'Imana ikiraraba abantu ukuntu babona, ukuntu batahura ibyo ngo aba bantu basigaye babaho ibi bintu byo guhimbaza imitima yabo gusa, cyane byo kunezeza Satani muri kamere k'abantu, abantu batakaye batazi beko baragenda. Imana ishyiraho icyo kintu cyitwa ubuherezi, ikiha abakozi bayo kubaka icyo twise tabernacle canke ihema ry'ibonaniro, bisigura ngo n'ahantu abantu babonanira n'Imana. Ikigiha ibice bitatu bariko batubwira hano, kimwe bameze nk'abakirengeza kuko bivaye n'icyariko kiravugwa, ariko iryo hema ry'ibonaniro ryari bise ibice bitatu. Ahambere naho bita mu rwinjiriro canke muri parvi, aha kabiri naho bise ngo ahera, aha gatatu naho bise ngo ahera cyane. Mu rutonde rw'Imana iragomba guharira umwana w'umuntu kubera uburakimufitiye ni bwinshi, kubera isanze ifise n'impuhwe muri yo irifuza guharira umwana w'umuntu, kubera yamunemanye intumbero yifuza ko uwo muntu yohindukira akayigarukako kugira ntibirangire mu kuzimu. Satani ntaze avuga ngo narabatwaye ndabagumana. Imana yaronda ati aba bantu ni gute nzoronka umurundi, nkaronka umukongomani, nkaronka umuzambiya n'ahandi hose, kugira amahanga yose azamenye. Ibanza kubaka igikorwa cyo kugaruka kuri yo ishiye ku gikorwa cyitwa ubuherezi. Haleluya. Ikishiraho ingene abantu bazohora baronka imbabazi kuri iyo mugabo bagize nte batanze ibimazi, kuko ngo mu rutonde rw'Imana kandi nishobora guhari icyaha atamaraso avuye, niko bitubwira mu Baheburayo 9 umurongo wa 22. Muri gihema ry'ibonaniro igice cya mbere twavuze cyitwa mu rwinjiriro canke muri parvi, hari ahantu ibimazi vyakiririrwa kandi bikagirane bikicigwa.
niho umuntu yinjirira, kandi ngo hariho n'irembo yinjira. Ngira muca mwibuka rya jambo Yesu yavuze ngo ni jewe rembo. Toja turabigaruka ko mu kanya. Imana ishimwe. Ariko arahane hantu bavuze ngomba guhagarara cyane, aha kabiri na aha gatatu. Aha kane bavuze ngo nahantu ngo hera, ngo harimo ibintu byarimo, ngo harimo muco bita igiterekwa ko amatara, canke mu Faransa le chandelier. Twagize ko batifise hano. Igitereka ko amatara byasigura iki? Imana iragomba kwiyerekana nk'umuco. Imana irifuza ko abantu batahura yuko icyaha cyakoze mu itongo rya Edeni cyabatwaye mu mwiza, mugabo ikirabamenyereza kugaruka mu muco. Nicyo tuma Yesu yavuze ngo ni jewe muco, unkwirikira naho azogenda aragirane arazimagirika cyangwa agende mu mwiza, kugira ngo Imana ihindure ivyumviro by'abantu batakaye mu itongo rya Edeni. Ikindi cyari impane ngo cyari ngo amameza ngo n'imikate iyateretsweko, de table et de pain de proposition. Yesu yavuze ngo ni jewe mutsima w'ubugingo, urya jewe ntazosubira gusonza. Kugira abantu bamenye terega twebwe turi muri ibi, mugabo sivyo, mugabo hari ikindi kintu dukeneye mu mitima yacu, dukeneye Imana. Ivyo vyaba basokuru bacu bataranabaho, aho turi kure usubiye inyuma uko ibihe byagiye birakurikirana. Mugabo mwibuke ko Imana igomba kugarukana abantu bayivuyeko, iracyakorana n'igikorwa cy'ubuherezi, kugira ngo umuntu jewe twavutse muri 78 6 tuze rutahura ibintu Imana yakoze ku bana b'abantu, tugaruke ku Mana. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Icyo gice rero cyari igice kirimo ibyo bintu ko ari bibiri, ngo igitereka ko amatara, ngo Imana itegurira abantu yuko bateza kugaruka mu muco w'Imana, kandi harimo meza n'imikate yiriko kugira berekane yuko Imana niyo bakeneye mu mitima yabo. Haleluya. Icyo gice ngo cyari ari gikorwa gikoregwamwo n'abahungu ba Lewi. Abo Balewi barasi igikorwa cyo kugenda baradomeka ya matara canke ya mabuye kugira berekane yuko dukeneye umuco kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu. Dukeneye umuco kuva muri janvier gushika muri décembre. Nico gituma umukristo w'inyegeza aragowe, ariko abaho ubuzima bubiri. Umuci uramutse watsa canke watswa n'uwibihe byose, umukristo yivanga aragoye ibana. Afise umuco wo kwa Mungu, mugabo merekredi ari muri boîte, ngo tive ngo asose miningo nta numwe yamubonye. Imana iba yakubonye. Umuco watse ukwiye kwama waka. Nico tuma bene Lewi bamavye igikorwa cyo ku munsi kwama ariko baradomeka, kugira ngo umuco ntugire uzima. Haleluya. No kwisabato bama bariko barahindura imikate, kugira ngo yataye garanti yaguye kwifira igirene ihave haze karite nshasha. Ukuye kwamana na Yesu uzabutera imbere, ntukuye kwama muri vya bindi, kwama kuri verse imwe, kwama ku ndirimbo imwe, kwama kuri revelation imwe. Oyaye, tera imbere mbaye jire waturongoye, tera imbere muri Kristo Yesu. Imikate yawe igirene ihinduke. Haleluya. Bene Lewi bama ko bahindura mu kwatsa amabuji no mugirane no mu guhindura imikate uko isabato ije. Imana ishimwe. Turaja kuhagaruka. Haleluya. Hari handi batubwiye ngo bise ngo ahera cyane. Ahera cyane Lorier très saint. Harakurikirana bwa mbere na mbere, hahera kuri le parvis, hama Lorier saint, hama Lorier très saint. Mu gwinjiriro ahera hama nahera cyane. Ahera cyane ho rero hagenda y'umuntu umwe bita umuherezi mukuru. Uwo ngo yatogwa n'ubufindo, yamagenda uko umwaka utashe, atwaye ngo amaraso yo gusaba imbabazi ku bwa Isirayeli, nayo gusaba imbabazi kubwiwe, kuko bisigura ngo niho Imana yabonanira n'abantu bayo.
biravuga ngo niyo agiye atejejwe yarashobora gupfirayo. Nicyo tuma yamagenda afise akagozi kaboshe hano kugira ngo apfiriyeyo ubwo ata muntu yashobora kugenda kumukurayo bace bagira nte bace baburuta baheze bagende bamushingurana iteka. Umuherezi mukuru yagiye ahera cyane yanduye. Ahera cyane biravuga ngo hariho ngo ku murongo wa 4 ngo hariho ngo igicaniro cyo koseza ko imibavu cyakozwe mu izahabu. Aha niho baca basuka amaraso y'ibikoko kugira ngo abantu b'Abisirayeli bashobore guhabwa imbabazi. Hari ahantu umuherezi yashika akaca yinginga Imana kugira iharira Abisirayeli. Hari ahantu intercession, hari ahantu ho kwinginga Imana barakuvuye ko mugabo batanze bimazi. Hari ubwoko bwa Isirayeli, hari ahantu ho kwinginga. Haleluya. Ahantu ntihagenda ari we wese wahabwa n'amatora, wahabwa n'ubufindo. Haleluya. Ariko birivuga ngo hari undi yaje. Haleluya. Hari undi yaje adatwara amaraso y'amapfizi cyangwa y'amashuri, yitangiye amaraso yiwe, ashaka gushika hera cyane, ashaka kuduseruka imbere y'Imana, aronka gucungurwa kwacu. Uwo ni inde? Uwo ni Yesu Kristo. Turaza kubasha kwa ruguhonja gusa. Haleluya. Turaza kuhashika. Aho hantu niho Yesu yashitse afise amaraso agororoka, atari amaraso y'amarundi, atari amakongomani, oyaye ayiwe ayagororotse, atarimwo ubufafara butandukanye, atava kuri Adamu wa mbere, ava muri Yesu umwana w'Imana nzima. Haleluya. Arashika aronka gucungurwa kwacu. Haleluya. Amazina yacu arahinduka. Abahora bafise ubwasi imitima yabo noneho ngo baregerezwa ku musozi Siyoni utokorwa ko n'intoke. Haleluya. Ahera cyane. Aha niho umuhezi yagenda kandi yamagenda aserukira ubwoko bwa Bisirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Imana iracyubaka ubuherezi ntiturashika. Mufate ko tukiri muri imyaka nk'amajana 5 Yesu atara imbere imyaka 1500 imbere yuko Yesu aza. Turacyari kure ntimurabaho. Ntimurabaho naje sindabaho. Turacyari mu rwaro tubone rw'Imana yacamo kugira ngo yubake kwa cyubuherezi, ariko kandi kirabicyo kijya gukora ku bwimo bwacu niyo twahashika. Imana ihabwa icyubahiro. Hari kindi bavuze ngo hariho ngo isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano kandi najyo ngo ryarimo ngo ugwabya rw'inzahabu rurimo manu. Alléluia. Des vases d'or contenant la manne. Ugwabya rw'inzahabu ruteretse muri rya sanduku y'isezerano. Biyo kujya sanduku y'isezerano ryo ryahora rirongora Abisirayeli. Hari abayero b'abaherezi, hari n'abayiririmbira. Imana ikajana n'ubwo bwoko. Imana igomba kwerekana yuko mu kubaho kwabo Imana niyo provision ku buzima bwabo. Imana niyo ishobora kuzana icyo umuntu akeneye mu kubaho kwiwe. Nuvuga ngo iyo binjiye ahera cyane yari garanti kuri peuple, yari kimenya yuko Imana ariyo izogenda ibaha ibyo bakeneye byose, mugabo byensi bihaye n'umugambi wayo ku buzima bwabo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari kindi bavuga batubwiye ngo harimo ngo n'inkoni ya Aroni ngo yagize nte yashuritse. Igihe kimwe Mose na Aroni ko ratwara ubwoko bwa Bisirayeli, havyuka imyidodombo bidogera abarongozi babo kandi bakunda gushika mu kubaho kw'ibihugu, amashira hamwe, amashengero n'ahandi. Imana igomba kurangiza ko kwidodomba kwa Bisirayeli. Irabwira ati Aroni, bambe Moise, bwira Aroni n'imiryango yose ubu ni wese yizanire inkoni, baziguhereze inkoni ziza ziserukira imiryango 12. Izo nkoni zose uce wandika ko izina ry'umuryango waserukiwe n'iyo nkoni. Ni Aroni uyandikeko. Ati izo nkoni kwa 12 zitwara mu ryahema ry'ibonaniro. Hama wivireyo.
asubiyeyo asanga inkoni ya Aroni yacitse igiti, yashuritse kandi yamye ivyamwa. Ati ndahejeje imyidodombo y'ababidogera. Iri kirekana yuko ikwacho zikenera uburongozi kandi teza kugira ante kubahwa. Mugabo kandi cyo dukura hano niki? Nuko hano nibidu isezerano ryo kuzozuka kwa Yesu. Haleluya. Imana ikirubaka ibuherezi yari igomba kwerekana ko hari isezerano yuko abapfuye bazogera igihe bagahabwa ibyizigiro byo kuzozuka babikuye muri Yesu yabagiriye imbere kuva mu bapfuye. Turi kumwe? Urazi kubaho wizigiye kuzozuka? Nibwo butunzi ngira ngo umutima wa mbere ushobora kuba ufise. Kubaho wizigiye kuzova mu bapfuye. Nicyo bituma na Yesu igihe cyose avuze ko azopfa ntigera asiga kuvuga iyo jambo. Ati harageze yuko umwana w'umuntu asigwa mu maboko y'abambuzi, mugabo kumusugira azogirane. Ntashaka kubisiga. Nibikunda nawe nukwiye kubisiga. Nukwiye kubisiga. Uko mu butunzi dukura muri Yesu ara kuzozuka, imva zacu izogirane, zizokwiyugurura. Aho n'imibiri yacu ngizokigirane, ikugwamwo malaria. Ikugwamwo intege z'umubiri. Twambikwe ibintu bishasha hama tugirene. Tuduge mu kibanza Imana yateguriye. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Muri cyo kibanza cyahera cyane hari kiri kintu cyanyuma ngo kiri cyitwa iki? Ibisata biri kwa masezerano dutaniye n'Imana. Haleluya. Kugira wa muhezi mukuru ashitse ahera cyane abanza yibutswe kandi asohoke yibuka ati ubu bwoko naserukiye bufitanye isezerano n'Imana. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ivyo byose vyaraba abantu babibona bakabikurikiza kuko n'icyo gihe cyabo, mugabo bibirekana ko ivyo ngo vyari igitutu canke igicapo cy'ivyari biraririye kuzogirane kuzoza, kugira ngo umwana w'umuntu yavuka muri 1960 adasange ijambo ry'ubuherezi aritahura cyane. Ivyo byose ngo byarerekanwa bigomba kudusubiza ku Mana kandi bitwereka igicapo cya Yesu yagira avukire muri Mariya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Turi kumwe ngaha hepfo. No ngaha turi kumwe. No ngaha turi kumwe baririmbyi. Isezerano ry'ubuherezi ryaradutegurira Kristo mu kubaho kwacu. Nicyo gituma bigoye gutahura Kristo Yesu udataha isezerano risha rya kera Kristo. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo buherezi rero bwari bwubakiye ku muryango kanaka no ku muntu kanaka. Abandi baratuma. Iyo urose intama yawe ukayihereza abaherezi waba wugize ati ndasabye ikigongwe ku Mana yanje kandi ndizeye yuko nje nkoze ibihwaye n'igihe ndimwo. Batubwira ngo ni wakora iki uratanga impongano y'icyaha cyawe uhereze abaherezi bahikemure hama umwaka uheze umwe mwatora abaherezi batora azogera abaserukire ukacubaho kugira ngo Imana yampariye nizo mbabazi z'icyo gihe. Haleluya. Iyumvire kubaho rero utuma ku Mana userukirwa. Mugabo Bibiliya avuga ngo icyo gihe kibimazi ngo nikigeze gihimbara Imana. Kubera kitahimbara Imana nuko kitafatana n'umutima. Abantu baratanga ibimazi mugabo bakagenda arabanyavyaha. Mu Baheburayo igice cy'umurongo wa 2 avuga ngo bariko barava kubitanga bama bariko baributswa. Murabanyavyaha. Murabanyavyaha. Warufise agatamba kamwe none wagatanze kubera ibyaha byawe, none uramanutse wari wigoye uragatanga none uguma wibutsa ngo uri umunyabyaha. Haleluya. Imana ishimwe. Abantu baratuma ariko imitima yabo ntigeze kandi itungana.
ariko muri icyo gice cy'icumi mu Baheburayo biravuga ngo Yesu ngo amaze kuza kuvuka ngo yavuze ngo 34 ngo hendaje gukora icyo ugomba Mana, ngo niko byanditse mu muzingo w'igitabo, ngo wanyandikiye umubiri, ngo mpera ko ndavuga ngo hendaje nanje gukora icyo ushaka, ngo ibimazi vyoshejwe vy'amafizi y'intama n'inka ntiwabigombye, ariko wanyandikiye umubiri, kuko ndakeneye imitima igaruka, ndakeneye abozwa n'amaraso y'amagororotsi. Sinkeneye ko abantu bama bumva ko ari abanyavyaha kandi batanze. Nkeneye kwikimazi kindyohera je uhoraho, nkeneye kwironkera ikimazi gitangwa rimwe rizima, nico Yesu yatanze. Imana ishimwe. Mu gihe cyo gutuma Imana ikirategura ahantu igira nte ironkera abantu bataserukiwe ahubwo biserukiye. Umpera Imana amashi cyane gose kabisa. Haleluya. Mu gihe cyo kubona umurwi wa Aroni aserukiye Abisirayeli irakeneye wewe. Mu gihe cyo kubona umuntu yaserutse n'intagari y'intama irakeneye umuntu aseruka n'iki n'umutima. Kuko intama zashaka kuza umutima usigaye inyuma. Ariko sinkeneye intama, nkeneye umutima. Haleluya. Imana irabandanya igenda itegura ingene abantu buntu batakariye mu cyaha bahindukirire ya Mana, bazanye imitima batazanye amatagari, batazanye ishuri, bazanye imitima yabo. Haleluya. Imana ishimwe. Hano rero intumwa Petero ikandikira ishengero agomba kuba atahura igihe bagezemo ko atari ico inka canke intama canke inuma, ahubwo n'igihe cy'iki cy'uko bo ubwa mbere na mbere bashobora gucika inzu mu buryo bw'impwemu. Cyo tumabwiye ngo nuko namwe mugirene hamwe twasoma ngo mwubakwe kugira ngo mubiki mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo. Mbega habagomba kuvuga iki? Hari imvugo y'Imana nari nayivuze, Imana ishobora gukoresha kugira ngo ishobore kurongera umuntu ayitahura. Nico gituma Bibiliya irakoresha ijambo urutare kugira ngo yivuge. Mugabo kandi irakoresha ijambo kugira umuntu atahura ingene afise agaciro mu bintu byose vyaremwe. Nico gituma baravuga yuko hari urufi rureha nk'imetero nka 6 rugapima amatona arenga 6 nyene za barene n'izindi, ariko nizitwa amabuye. Hari igikoko cyoshaka kumira abantu batatu icyarimwe mugabo kititwa ibuye, kibana cyitwa rya zina ryacu. Mugabo kubera umugambi w'Imana wubakiye no ku muntu, kandi umuntu akaba ari mu vyaremwe yahawe kubiganza no kubikoreramwo kubw'iciro cya data, umuntu yiswibuye ngo yerekane ko iryo begerekanye iri kumwe n'iki n'urutare. Nuko rero ngo mwubakwe nk'iki nk'amabuye. Mugabo kandi bavuze ngo n'amabuye afise iki? Afise ubugingo. Mwisero rya kera kubera bari banduye yibitwa amabuye apfuye. Mugabo kubera kubohorwa n'amaraso ya Yesu, kubera guharirwa ivyaha, kubera kugaruka ku Mana bitwa amabuye afise iki? Amabuye afise ubugingo. Kubera urupfu rwazanye na Adamu wa mbere, ariko Adamu wa kabiri ariwe Yesu yazanye iki? Yazanye ubugingo. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi niyo gwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo bamwizera ntibagirene ntibabanaye bagenda muri rwa rupfu, ariko bahagwa iki? Ubugingo bwari bwarabuzwe mu bya bihe bya mbere. Ngo mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo. Mwubakwe bisigura ngo kugira inzu ifata umwanya kugira ngo yubakwe igatunganywa neza, ukayikora ko ibyo uyishaka ko, ukayiforoma uyishaka ko, niko n'umuntu na wene hari igikorwa gikorekera muri we gitegura rya bango ry'iki ry'ubuherezi. Imana ishimwe. Ngo mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo, baca batubwira ngo kandi ngo kugira ngo mubiki mu binzu
ngo yo mu buryo bw'impwemu mugira ibango ry'iki ry'ubuherezi ngo ryera mutange ibimazi byo mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Hari akantu kagiye kaza katari kigeze kavugwa ngo ni inzu impwemu. Aroni yarakora mugabo ntigeze afatwa ko ibyo ariko arakora ari iby'impwemu. Mose uko nyene n'abandi n'abareye ko ariko nyene cyari kuba cy'ubuherezi gusa ariko nta by'impwemu bibavugwako. Kubera iki? Nuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu mpwemu y'Imana bagizene aba yaje muri we, abamaye kuvuka ubwa kabiri akamuha kuba icyaremwe gishasha, mpwemu akagendera muri we. Nico gituma Imana cyayitega yuko ikintu cyose kijya gukorwa n'umwana w'umuntu kiba kivuye mu bubasha no mu bucuti afitaniye niyo Mana biciye kuri mpwemu wayo ari muri we. Nico gituma Imana yakoze byinshi tumaze gukizwa. Mbwa ikintu cyambere Imana yakoze ukiri ngaha imbere nimba wakirije ngaha, Imana yaguhaye mpwemu yera. Ko birivuga Mwanye Efeso 1:13-14 ngo muri we mumaze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza, mumaze no kumwizera, mwace mushiwe kidodo nico mpwemu yera mwahawe kugira ngo atabingwati y'umwanda muzohabwa. Ikintu cyambere Imana yakoze muri wewe si kugukiza ibikomere byakahise, oyaye yaguhaye mpwemu wayo kugira ngo agutware kuba muri yo. Imana ishimwe. Nico gituma batubiye ngo twubakwe nk'inzu y'impwemu, biratahuritse cyane ko mpwemu ari muri twebwe. Bishobora ngo tugenda tumwiha adusanasane, adutegurire ibimazi, ategure gufata imibiri yacu ayimuhereza mpava ndahashika, adutegure neza turi muri uwo mpwemu, twishikane nk'ikimazi imbere y'Imana, dutangure igikorwa cy'ubuherezi. Imana ihabwe icyubahiro. Aya majambo araryoshe yaba ito twayandikiwe kiriya gihe Petero atwandikira. Mugabo nubu nta cyahindutse. Reka tuyakirire igihe tuyaronkeyemwo, nta baronkera rimwe, sibyo? Haleluya, Imana ishimwe. Mbega umuntu yubakwa gute? Bigenda ivuga ibintu bitandukanye kuri mpwemu, aho mpwemu itubwira ngo mpwemu niyaza azobarongora kukuri kose. Bisigura nzotubwira ivy'Imana yategekanije muri yo, azotwibutsa aya masezerano yari ahera cyane, azotwibutsa imbabazi twahawe, ngo azoduha no kumva ko dukunzwe nayo, kumva ko turi mu bucuti nayo. Nicyo tuma birivuga ngo mpwemu w'Imana arabwiririkanya n'impwemu yacu yuko turi iki. Mu gihe wakuye mu kazi umenga Imana yavuye ku ngoma, ugatega turaziranye mwana wanje. Mu gihe utaraye ufunguye ukumenga Imana ikunda bariya we yarakwirengagije, wumva akajabo kavuga ngo aho nyene ndahabona. Mu gihe amasezerano menga asa naho menga niyishugwa, ukamenga Imana wewe iyo usenga ni kumva, aho nyene mpwema bari hana tiguma, aho nyene hari igihe cawe. Mu gihe umenga vy'Imana guhamagarira biragoye canke sigwawe vyaye gutuma bihabwa bariya, Imana ivuga ngo ni jewe nzogushoboza, ubwirwa nande na mpwemu yera. Uvuga ngo mpwemu aradutegura neza mitima yacu, akaduha ibindi vyumviro bishasha kugira ngo tugere kuri iyo twizanye turi abantu bahingutse bubatswe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kumwubakwe kugira mugirene ngo mushe namwe cyangwa mushobora kugirane mutanga ibimazi bigirane bishimwa n'Imana. Imana ishimwe. Bisigura ngo bwa buherezi tuzi mu isezerano rya kera bwari buhagaze kuri Lewi na Aroni, bwa buherezi buhagaze ku bikoko, ubu bwahindutse buhagaze kuri inde. Katwumve gato ingene baduhanura, tiyumvire mbega ko Bibiliya tubwiye rero dusimbire gato ku ahanye muri kino gice, dusimbire ku murongo w'icenda wa kino gice twasomye muri Petero igice cya mbere cya Petero 2 umurongo w'icenda. Twengene batubwira atubwira ngo ariko mweho muri iki, muri ubwoko bwatoranijwe. Imana ikeneye Aroni gusa, ikeneye Lewi, irakeneye nziko ruriho
muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abaki abami n'abaherezi muri hanga rigizente gera abantu bashiriwe kubiki inyego yiharije kugira ngo mugirente mukwize ishimwe giye abahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashiza mu muco wayo utangaje. Imana ihabwa icyubahiro. Mu gihe twari tumenyereye abantu baduserukira imbere y'Imana, ubu duhabwa akajya ko twizera umwami wacu Yesu Kristo, tukaca duhabwa ibakwe yo gucika natwe iki abaherezi bisumba byose. Umva ubwo buntu ntitugituma turishikira. Nico gituma Yesu ngihe yasandaba igihe acikana ngo cyagitambara cyatandukanya hamwe hera na hamwe hera cyane, hamwe hahora hagenda umuntu umwe ngo cyakegirane cyaratabutse uhereye hejuru gashikana hasi kugira ngo Imana ikureho limits. Ivyekeye ama passport Imana ibikureho. Ubu turinjira ukuri kwamye, dutwawe no kwizera ikimazi cya Yesu. Itamba kimaze gutabuka, Imana ivuga ngo abizera Yesu nibo baca bacika abaherezi. Uko ngo haraho bishika bakamukengera uwo Yesu, bakamufata nk'umusanzwe, bakamufatira muri rusange nk'uko menga n'umwe muntu umwe z'Imana nk'uko zagiye zirabaho, canke n'ijambo abaporoti bagiye barashiraho kugira ngo bitandukanye n'abandi. Ushaka kubyita byinshi, mugabo birivuga ngo ico Yesu ari cyagerewe abamwizera. Imana iravuga ngo ibuye abubatsi bagizene bagaye niyo ryacitse rigirante. Ubundi abubatsi niyo bateza kuba bazi karite z'amabuye, niyo bateza kuba bazi ingene amabuye asumbana mu bwiza bwayo. Wikuru aka fondation cyo gutiriba ibuye ntijoja munsi y'irindi ntacyo rimariye, nzofanda risasa hasi. Ariko ngo abasanzwe ari abubatsi nibo bagizene basanze bari kengereye abo n'Abisirayeli canka abantu twakuriye mu mashengero, canka abana kumenga ntangwana bafise hano ku isi. Abantu benshi bita abubatsi ngo nibo basanze batamenye ibuye rigumye imfuruka, kandi ngo ko bihenze rero ngo kuribo nikigwisha. Ntibashaka gucika abaherezi b'Imana isumba byose, barashaka kwigana abandi nivyo kuko ababikora babikora abandi babona. Ashaka gukwerekeza abantu bitwa abaherezi, mugabo ntagiye guhereza kuko Imana ijya kwakira ivyiwe, ntaravuka bwa kabiri, ntaronka wa mpemu w'Imana. Biranditse ngo ibuye babandi bagaya, bamwe bitwa ba architects, bamwe bazi byo kubaka, cyakeri kika irigumya imfuruka. Ngo mbwa kuri babandi batakengera ryabuye, ngo bafite igiciro kingana icyo Yesu yabakoreye ku musaraba, ngo kandi icyo giciro ngo cyagenewe bo. Muyane majambo, Yesu ariko arapfa ku musaraba, ariko arabambirwa abantu bose, cyagitambara igatabuka, bya byaha byose Imana ikabihanira muri Yesu. Babantu bakaca bamwizera ati wo niwe mwami aje kuducungura, niwe mukiza twake imitima yacu. Abo bafise ubutunzi budasanzwe, bafise ibako ridasanzwe bahawe ryo kwitwa abaherezi b'Imana isumba byose. Haleluya. Ngo nuko rero ngo mweho bande mweho maze kwizera, ngo mu rugwako rwagizente bwatoranijwe, ngo mufashe ngo bifatanje kubagira iki, kubagira ngo abami n'abaherezi, ko biravuga mu vyashire Yohana igice cya 15 ngo Imana ngo yironkeye ngo ubwami bwayo. Ubwami bugizwe n'abandi n'amaze kwizera Yesu. Ubwo bwami Imana iburonse ikibagira abaherezi b'Imana isumba byose. Imana ishimwe. Ngo ninyego ngo yiharije, ngo n'abantu bashiwe genda baramamaza ishimwe ryayo. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo byabanga y'ubuherezi ubu nawe urashaka kugira ante kujinjiramwo kuko wamenye umukiza Yesu. Nico gituma kino gice kirangiza umwaka twintumbere yuko umuntu wese yogenda arashingira intahe Yesu kitabantu. Igihe bariko barahora bahonera impande yawe, mubwire ubutumwa bwiza, mubwire ntabana yagenda honera kuri ya biriya bintarimwo. Vuga, va muri silence. Mu mpemu niho vyemeye kuba umunyarusaku, niho hantu vyemeye honyine, ahandi ntuzubikore. Genda uravuga ivyabaye,
agiye mubona byagenze uku nuku ibi bintu urimo ntawe ni muntu uri gufasha atari Yesu. Tuba abanyarusaku mu mpemu ariko kandi tubihebe. Imana ishimwe. Ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abami n'abaherezi, muri mu bwami ko mwavukiye muri bwa bwami bwa Yesu, mwahawe mpemu wayo, ariko ubu naho muri abaherezi Imana isumba byose. Mbega murahereza iki? Kuko abandi bahereza ibimazi, niko nawe muhereza ibimazi. Abaheburayo 13 umurongo wa 15. Hébreux 13 verset 15. Havuga ngo nuko na ntaryo en permanence twame tugirante, twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka, tubiheshwa nande n'uwo ari we Yesu, nico mbuto y'iminwa igirante ishima izina ryayo. Nta mafizi Imana ibasaba bantu b'Imana, nta ntagari oyaye, nta mpene, nta numa. Imana irakeneye umuntu aseruka hera cyane, yumva umutima ushima Imana ko wabohotse, ushima Imana ko wahariwe, ushima Imana kuri mu isezerano nayo, ushima Imana kuzozuka, ushima Imana ko wakuwe muri vya vyaha wahozemwo, ushima Imana ko by'ukuri mwema agendera muri wo. Ukorewe gushikana ikimazi gikenguruka Imana. Imana ishimwe. Mu gihe cyo gutuma ntitugituma turishikira, mu gihe cyo kuzana imbagwa tuzana ishimwe rihagaze ku Imana yadukoreye muri Yesu Kristo. Haleluya. Mu gihe cyo kubikora mu kibanza kanaka tubikorera indani, mu gihe cyo kurindira yuko umuherezi mukuru duserukira ro 30 cyangwa ro pomye twamamwo, batubwiye ngo nuko na ntaryo, nuko na ntaryo mwame mutanka ikimazi cyo gukenguruka, nico mbuto ishima izina ryayo, mubiheshwa nande n'uyo mwakiriye. Imana ishimwe. Haleluya. Nama nibaza igituma Imana ivuga ngo nuko na ntaryo, ari ukamenga ibintu dushobora kuvuga amenga bishobora guhera, umenga byohera, mugabo igihe biheze nuko bisa agaciro gake muri wewe. Nayo ubundi gushima imbabazi z'Imana woshaka kwimaramwo imyaka 10 kandi ukabaho kandi ukavyibuha. Haleluya. Muramaze kubona ko hari abantu bigora ko baharirana kubera ko yamututse canke yamuheranye, bikagora ko baharirana. Ariko ufata Imana yacumuwe ko n'icyaremwe cyose, ikakifata ikikubita kugira ngo iguharire. Uravyumva wewe? Uravyumva? Aha turi kumwe. Ni gute uwacumuweko ari we yihana kugira ngo uwacumuye aharigwe? Nibisiga bwenge. Bitore ku rukundo rw'Imana, bitore ku mutima wayo, bitore nk'Imana ifite ubuvyeyi budaheba. Nico gituma naho no kwaba iminsi yose Imana ikambwira ati Caesar uzoyikora shima ko naguhariye, no bikora sinobirambirwa. Kubera ivyo nyene bituma ko nahariwe, iyo ndayiserutse imbere numva nta rubanza, nta rubanza. Ikibage ko niyo nibutse ko nzopfa nta kibazo, sinavyakirana umubabaro. Na Imana ngira ati burya rero itariki 10 za kuno kwezi uragenda, ati nta kundi uritwararika bo nsize, kubera ndazi yo ngiye, kubera nuhagiwe n'amaraso ya Yesu. Imbabazi z'Imana turashaka kuzigira ikimazi mu nyonga za Kristo, Imana ikabinezererwa cyane gose, ntaramya n'umuhamagaro wanje kandi nkakika umuherezi wayo. Imana ishimwe. Haleluya. Kumva ko jewe nzozuka, kumva ko hazogera igihe nimba Yesu azoza jewe naramaze gupfa, imva ikiyugurura, nkaca nambika umubiri mushasha, hama nkagenda kumusangana mu kirere, nimanzo bankiriho naho nzocangira nzoca nterurwa mugabo mpawe undi mubiri. Ivyo niba bigura, niba biteresharija, niba vyiga,
ibyo ni Imana ibiguha mu kwizera Yesu Kristo. Ibyo nzokora ndabimushimira ndabimuhereze, avuga ati hari akagabo kangarutseko, karangarutseko kandi karabishima. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nuko na ntaryo twame dutanga icyo kimazi kikengurukira, tubiheshwa nande? N'uwo twizeye. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri umuherezi w'Imana wa rino sezerano atanga impande y'ishimwe rihagaze ku cyo yizera muri Yesu Kristo, biratubwira ngo ni ugutanga ikimazi cy'imibiri yacu kugira ikoreshwe ingeso nziza. Nongore, dutanga imibiri yacu nk'ikimazi kugira ngo ikoreshwe ingeso nziza. Haleluya. Dusome gato urengere urabye muri cya gice twarimo ibintu Pawulo acabwira Petero acabwira ishengero, avuga ngo abo nkunda rero ndabinginga ko muri nyambukira muzogirane nk'ingenzi, mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Kubera iki? Hamwe baba baravutse ubwa kabiri, bakaba ari ibyaremwe by'impwemu, bakaba bari muri rya sezerano ry'ubuherezi, batasubira kugendera muri kamere bahozemo atarakizwa. Iryo sezerano ry'ubuherezi ryo cyarigirane ritosekara. Rero ko mwe musiyo muri ko muragenda muri nyambukira muri ngenzi, mwirinde ibyifuzo bya kamere, mwirinde icyaha mu kubaho kwanyu kwa misi yose. Haleluya. Mu Baheburayo mu cyete cyane cy'Abaroma cya 12 barabivuga neza hoho, bavuga ngo nuko bene data, Romains 12 verset 1, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu nk'iki, nk'ibimazi bishimwa kandi byera. Ngo niko kuyikorera kogirane, kogira ikimazi. Nukuvuga ngo Imana kera yafata ko abakozi bari bande ba Mose, ba Lewi, ba Aroni, ariko ngo abakozi bayo nabafata imibiri yabo hagirane bakayishikanira Kristo kugira ikoresha iyo mibiri iki Imana inezererwa ingeso nziza. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo igihe cyose ndiko ndabaho, ndi kuri vola, ndi muri circulation, ndi muri examen, hano hose ndi umutima wanje kwe kwamuvuga ngo ndi imbere y'Imana, ndiko ndishikana mu nyonga zayo. Nico gituma nteza kurondera yuko ivyumviro bipfuye muri jewe girante bisohoka, amacakubiri, inzigo, ukubesha, amahane n'ibindi byose bipfuye ntibijanye n'ikimazi. Ahubwo bikwiye gukamvugwa, bikamvamwo, nkama nibona ko imbere y'Imana ndi umubavu yimotera neza. Hari ijambo Pawulo yandikiye Timoteyo riryoshe. Igihe Pawulo yarazi ko agiye i Roma kandi yavuga ngo niyo bizorangirira, agiye gupfa, arabizi. Yagiye aca ku barongozi batandukanye ku bwami bwo Roma, agenda bamurengusa bamushyira ku wundi murongozi ko uburongozi bwari bupanze, ariko afise ijuri mubwira ngo hariya niyo uzopfira. Acabwira ngo jewe rero nsa n'uri karasukwa kukimazi, kugicaniro, je sers de libation, kugira ngo Imana igire ente, Imana inezererwe n'inyifato yanje mu gihe ngiye gupfa. Mu gihe cyo kugomba kumenya ko agiye gupfa ntiyakiyagira ante, ntiyakiyagira amanyama, ntiyakiyagira inzigo, ntiyakiyagira kuvuga nabi, ahubwo agati ingeso zanje mu gihe nk'icyo geragezwa, Imana izagwira ante, izaguhabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Ati wa arasura aranamuhanura ati wame wishikana imbere y'Imana nk'umuntu yamaze kurama, yagerageje mu buryo bwose. Wame wumva ko mu gatondo imbere y'Imana nk'ikimazi, uri mu mahigwe uri imbere y'Imana nk'ikimazi, uri kuraba mu sezekara uko nyene, niyo kuraba mu bigeragezo wumve ko imbere y'Imana uri kimazi. Haleluya. Umuherezi w'Imana arishikana, ashikana ingeso ziwe kugira ngo zihe Imana icyubahiro. Ubwa nyuma Imana irakeneye ko tubishikanira ivyo dufise byose, impano, ubutunzi bwacu,
ingabire zo mu byamwemu, ukuririmba, ukwigisha, kurongora gutandukanye, byose ngo bigaruke ko biyikorera. Nicyo tuma Yesu yaguma avuga imigani igerekeye abantu b'ababwiriza beza, abaekonome beza bayo. Kandi yavuze ngo ibwizo ndabasigiye niri ngo mukundisha Imana imitima yanyu yose n'inkombe zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose, kugira ngo ibintu byose dufise bigaruke ko nk'iki nk'ishimwe. Cyo tuma yamarika aravuga ngo n'umugani w'itarantu kugira ngo abafise ibyo bahawe babigwize kugira ngo babishikane kuri ya Mana barondera ko bigira inyungu mu bwami bwayo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Mwese abantu mwakiriye Yesu muri abaherezi b'Imana. Ariko nawe utarakira Yesu uno munsi nyene urashaka gutahura umuhereze w'Imana. Haleluya. Kandi birakunda. Yesu yadukije ku buntu. Aravuga ngo unyizera azoronka ubugingo budashira. Nuko ndababwiye. Haleluya. Nasabi duhaguruke. Turabahezi b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Turasabwa ibintu bitatu kuba abaherezi twabonye. Haleluya. Turahereza ishimwe rihagaze ku gikorwa Yesu yakoze ku musaraba ku bwacu. Tugahama imbere y'Imana dufite ishimwe ridugiriza ishimwe ku gicaniro mu buzima bwacu. Icya kabiri, turahamagarirwa kwishikana imbere yayo nk'abantu bayishikiriza ingeso nziza kandi bakagwanya ingeso mbi mu kubaho kwacu. Icya gatatu, nk'abaherezi b'Imana turashikana ibitugize byose, ibyo dutunze, impano, ibyo dushoboye, ingabire za mwemu, uburongozi butandukanye, ikintu cyose uri ushoboye ufise byose bishikanirwe Imana kugira ngo yitwe nyene byo, hama Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe.